Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza nyanganda sida muganga Tade Ndikumana avuga ko ibikorwa bari bategekanije kuzorangura mu mwaka wa 2019 ushira 2020 byaranguwe ku rugero rwa 80%. Yabivuze ahejeje gusozera umwiherero wari umaze iminsi 3 uhuza abakora muri ubwo bushikiranganje bari kumwe n'abakora mu ntara z'ubuvuzi n'uburere bw'ubuvuzi uko ari 48. Iminsi 3 turi mu mwiherero hagati y'abakozi b'ubushikiranganje y'abantu mu sida twaravye rero ibintu turi bitatu twari kuraba ejeje gushikwa mu ngiro umugambi mushikiranganje umwaka w'ikurangira twasanze rero byinshi byarakozwe neza cyane hanyuma twashatse kandi yuko tuzakorana nabo dusangiye imirimo ibibazo zose mushikiranganje kugira ngo biraheze umugambi umwaka uza wa 2021 rero ibikorwa byakoretse bijyanye no gushima nk'uko twari twabishikirije harimo igikorwa cya mbere turaba biharuro bifise kuri dufatira kugira ngo dukore umugambi bavuga umwaka kuko mubizi umushikiranganje turafise umugambi w'imyaka 5 nawe nyene wisunga ujya mugambi ufite Burundi w'imyaka 10 rero muri umugambi w'ubushikiranganje w'imyaka 5 umwaka ku mwaka tugenda twisuzuma gushyiraho umugambi w'umwaka rero uyu mwaka uheze twaba byakoretse byiza kandi twizeye yuko n'ibizokurikira bizaba byiza kuko byose byakozwe rero bitangura iza guhera dufise igitabo cy'umugambi w'umwaka w'ubushikiranganje tuzokorera kuri guhera itariki y'imwe y'ukwezi kw'indwi gushika itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Warongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amenyesha kandi ko ibura ry'imiti ryahora ryibonekeza mu bubiko bw'uburere bw'ubuvuzi litazosubira kuko ikigo Kamebu ngo kigiye kuzohora kirangura imiti cisunze yasabwe n'uburere bw'ubuvuzi. Murazi neza kwishira hamwe Kamebu arishira mu rya leta rijejwe kuronsa imiti amavuriro uburere n'amavuriro mato mato kamere n'abaco n'abigenga rero twasabye yuko bazana bavuga imiti bobo bazoba bakeneye kuko ushaka yuko Kamebu imiti igura iba yisunze imiti ikenewe uburere bw'ubuvuzi bose kwa 28 n'amavuriro yose ati rero nicyo twakoze abanye n'ibindi bibazo bati birashika uyu muti uboneka muri Kamebu babahe insho zitomoye kandi turashimira leta y'Uburundi kuko ubuye ikigo cya Kamebu gifise uburenganzira bwo gushobora gutuma ko imiti hanze basanzwe bavuga bayikora kandi iki naco dushima nuko n'amavuriro ariko arumva neza yuko guca mu kigo Kamebu ari nkenerwa bazanye ibibazo bitari bike kandi muganga Tade Ndikumana yamenyesheje kandi ko ubugururo bw'imiti bwishira hamwe mituweli butazosubira kubura imiti kuko ngo mu minsi ya vuba iryo shira hamwe mituweli rigiye kuzoharirangurira imiti yaryo mu kigo Kamebu. Amavuriro yose ya leta asanzwe akorana na mituweli rero twebwe ikigo cya Kamebu imiti yishitse n'amafaranga ya mituweli araronkamwo cyangwa asanzwe afite amasezerano ya mituweli rero ni ibintu twumvise n'ibyo ariko bizoturisha kuba kuko kikaza cyafashe mu mirimo tubize neza yuko imiti imaze kuboneka ku rugero rushimishije muri Kamebu n'amafaranga ya mituweli azoronka ariko gusa itandukanizo ntari nuko twebwe mu kigo Kamebu hagurwa ijya miti numva yuko ariyo niryo hantu rya Kamebu.